Reka ndabaramutse mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kacu BTV nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 3/0 umwaka w'2022 mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize igikorwa cyo gupima abigisha hamwe n'abanyeshure ikiza COVID-19 kiriko kiragenda neza nkuko bivugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu nayo igitoro cha essence cabaye ndanse hano mu gisagara ca Bujumbura amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya kaje. Igikorwa cyo gupima abigisha hamwe n'abanyeshure ikiza COVID-19 kiriko kigenda neza nkuko bimenyeshwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana, kandi akavuga ko atamwana azoja kw'ishuri adafise urupapuro rwemeza ko atanduye ico kiza. Ivyo bikaba vyavuzwe kuri uno wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kurikira umushikiranganje Sylvie Nzeyimana. Nkuko mubizi hariho igikorwa umushikiranganje w'amagara y'abantu categuye cyo gupima abanyeshure bose biga mu mashure afise uburaro hamwe n'abigisha babo. Ico gikorwa kikaba catanguye ku munsi wa gatanu itariki 31 y'ukwezi kwa12, kikaba n'ubu kiriko kirabandanya. Ico gikorwa kiriko kiragenda neza. Abanyeshure n'abigisha babo baraza kwipimisha ku bwinshi, kandi barapimwa neza kuko abakozi barakwiye n'ibikoresho birakwiye. Twashaka kumenyesha yuko twari twavuze yuko igikorwa kirangira uno munsi ku wa mbere tariki 3, mugabo kubera ico gikorwa cahuriranye n'iminsi mikuru yo guheza umwaka, hariho abanyeshuri bashobora kuba bataronse akanya ko kuja kugikora. Tubamenyesha yuko ico gikorwa kizobandanya nejo itariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Twongera tumenyesha abanyeshuri yuko umunyeshure yipimisha akiri muhira ataraja kw'ishure, yipimisha akiri muhira aja kw'ishure ari uko yaronse urupapuro yuko uwo mugera wa coronavirus atawafise. Mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ubukene bw'igitoro ca essence. Bamwe mu bari batondeye ico gitoro basaba koroherezwa kuko atagitoro atabuzima ngo baba bafise. Ni inkuru ya Jean Verne na Kimana. Ku mastation atari make yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Umwe mu bunguruza abantu twavuganye batubwiye ko bemera kukigura menshi ahako bahagarika akazi. Toje nanyoye ku mugoroba nakoresheje kugihiga handi bagitanga kw'iritiro nayo usanga izimvye 6. Aha naho urumva twaciye tuzinduka turatonda ngaho vyase kweri. Hari nandi twaciye dusanga igitoro kiriho ariko bariko bagiha abafise impapuro zibaha uburenganzira bwo guhabwa igitoro bondo commande. Abakora kwa ma station yakira abafise bene izo mpapuro bemeza ko iyo igitoro kikiri cinshi bagitanga kuri bose, ariko kigiye guhera baca babikira abafise izo mpapuro. Nayo abagendesha imodoka twavuganye basaba ko bakoroherezwa kuko izo mpapuro umunyagihugu muto atashobora kwamagura igitoro azikoresheje. Toboneka canke bakatumenyesha ikibazo kihari kuko ntituvyumva vraiment. Weekend ni ndende cyane, tuba dufise ubuzi twiruka, kandi mu gisagara kugira umuntu abeho nuko yiruka. Nibaza yuko amabon kiragoye ku munyagihugu mutoya tudakorera amashirahamwe nibaza yuko ariyo akoresha amabon. Nka twebwe rero abanyagihugu batoya twikorera ivyacu biragoye kugira ngo turonke ayo mabon. Igitoro ca essence kikaba kibuze mu gihe haraheze imisi hibonekeza ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu.
niryo soko ry'ubutunzi bw'igihugu nico civugo c'uyu mwaka mu gisata c'uburimyi. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mw'ijambo yashikirije abarundi rirangiza umwaka. Kurikirana umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uyu mwaka tutanguranye intumbero yo garukira ubutunzi bw'igihugu, turabe ko igihugu cacu naco kitoguma candikwa mu bihugu bikenye ku isi, kandi Imana yaraduhaye ingabire zidasanzwe. Ni muri iyo ntumbero twitiriye uyu mwaka umwaka w'uburimyi mu Burundi. Tutangure tuzi ko icivugo kizoduherekeza ari iki ngo uburimyi soko ry'ubutunzi bw'igihugu. Turifuza cyane ko uyu mwaka woba wo kwivyukiranya rugakamisha ubutunzi kama Imana yaduhaye, ari bwo iyi si tubayeko, ibiri kuri yo hamwe n'ubutaka bwayo. Dufise ivu ryiza ry'akatarabonetse, dufise amazi yiburuka mu mibande no mu migezi, dufise ikirere kivamwo imvura, akazuba n'akayaga vyiza, dufise kandi n'abarundi bazi ko utarima atamira. None habuze iki ngo igisata c'uburimyi kitubera umushinge w'iterambere mu gihugu? Haba namba nta kibuze, ni dukubitiza agatima mpembero, tuje ibweru twibuke ubwenge, dukura amaboko mu mpuzu, kuko ntawe Imana yahaye yicaye. Iki gisata c'uburimyi nico twasanze arico koko mushinge w'iterambere, kuko nico gitunza abarundi benshi kandi gifise n'ubuzi bwinshi. Isi rero ni umutaha ukomeye atawukamishije n'umwe yigeze ahomba. Ufise ishaka ryo gutera imbere, urashobora gufata ingingo uti ntanguje isuka ariko nzoruhuka ashitse kwitingatinga, kandi bikabuko vyari bimaramaje, kuko umurimyi niwe yitwa umukene. Ubu rero dushaka guhindura ibintu, umurimyi ategerezwa kuba umutunzi. Uko nukuri, kuko uba Barundi twararose umuzirikanyi mushasha. Buke buke turiko turatoha, ntawe ugitinya kwirenza umushike ngo arime hanini aronke ivyo afungura n'umusesekara wo gushora kw'isoko. Uno musi abarundi baramaze kumenya ko bapfaniki barutwa n'abamereraniye iki, kandi ko nyamwigenda ko atarimira impeshi, maze baja hamwe mu kibiri bakaduza ikivi. Hari umupfasoni akora umwuga wo gushona, asaba ubufasha kugira yigishe abandi bakenyezi baba muri site ya Sobel mu ntara ya Bujumbura. Ivyo ngo vyobafasha abo bakenyezi kutaguma bicaye muhira. Ni inkuru ya Desire Sindihebura. Nibigira Janete avuga ko umwuga wo gusona atariho yawutanguriye aho muri site ya Sobere, kuko yarasanzwe abikora imbere yuko ategwa n'imyuzurira. Ingorane yagize nuko amazi yabateye yononye icarahani ciwe, gituma gikora nabi gushika ubu. Kuko twahunze hariya mu mazi, mfise umwuga naho rashona, ariko maze gutegwa n'ibyago, imashini jamwe amazi irapfa. Icyuma kimaze gupfa, kimaze kujamwe amazi, kiguma gipfa aha kiguma gipfa. Nibigira amaze kubona ubuzima abigeme n'abakenyezi baho muri site ya Sobere babayemwo, yavuye atangura kwigisha bagenzi w'ivyo gusona. Muri site ya Sobere hariho bamwe babyifuza, ubu ndafise nkabo nigisha, ariko nta bikoresho mfise nzobahereza. Uwo mukenyezi w'abana 5 asaba uwo mufasha kugira yigishe benshi, kandi afise ibikoresho, kuko ubu bose bakoresha icarahani kimwe. Akamono batera kubagira neza nukuri bodufasha bakaturoza ko hari haba mama bicaye, hari haba abakobwa bananiwe n'amashure, hari haba na nyine usanga bari ngaho kwishuri byabananiye cankwe bavuyemo nk'abo usanga bari barukiye muhira, mugabo bazuye umwuga mu buzima bwabo bwobandanya, ntibashobora kuja mu buhumbu. Turosa ibikoresho kugira ngo ubuzima bubandanya, mukatugurira mukaduha nk'imashine kugira ngo umuntu aronke ico akoresha. Site ya Sobere iri muri zone ya Maramvya, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura, ikaba igizwe hanini n'abakenyezi hamwe n'abana batewe n'imyuzurira mu Gatumba. Imigwi ya Vitaro na Interstar iracafise abakunzi benshi mu Burundi, nkuko vyabonetse mu rukino rwa kivandimwe
rwahuje iyo migwi kuri uno wa Mungu uheze. Ni inkuru ya Raymond Prosper niyo nkuru. Mu rukino rwa kivandimwe rwa mbere mu mateka ya Interstar na Vitalo yatsinze umugwi wa Interstar ibitsindo 2-1 mu rukino rwo kuri uno w'Imana. Urukino rwari rubereye ijisho kandi rwari rwitabwe n'abanyagisagara batandukanye. Ngabire Marcus Saidi umumenyereza w'umugwi wa Vitalo ati twabarushije ubuhinga mu gice ca kabiri. Mbere wari umwanya wo kugira ngo turabe bega adversaire ariko rakina gute. Gice ca kabiri niho twaje kugerageza gukora impinduka kugira turabe ko ivyo ke twatubwiye mu gice ca mbere vyanse ko ho kumbure biri gushoboka. Mukeshimana Emmanuel yatanze udushimwe ku bakinyi ba Vitalo batsinze ngo birafasha abakinyi kwitanga. Kuko bigiye birabuka ucanye mu yindi migwi twaronka abantu nkanje canke nk'abandi boza barabigira uku birafasha umukinyi ko yinjira mu kibuga akavuga ati je mu gihe ntoki ndako ngatanga pass nziza ikavamo goal candonka agashime bivaye n'ingene ni motivation canke kugira ishaka ryo kugira niyumvire ko n'abatocinda atanze gusiga pass aronka agashime. Abigeze kuba ari bihangange mu rukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi baragiriye umunsi mukuru abana bo muri YBSB mu ntumbero yo gusangira nabo bana ivyo baronse nkuko bivugwa na Rurimirije Pierre Claver arongoye abo bawigeze. Rero uno munsi twaramuse turonka isango yuko itariki 2 z'ukwezi kwa nzero kwa Mungu tuzosangira n'ugwaruka rwo ngaha ko bisanzwe biba bigirwa n'abantu benshi natwimviye yuko natwe twaraba abantu twosangira iyo mihezagiro twaronse naho gafungwa twararonse tugashimira dushimira Imana tugasangira. Mu rukino rwa tennis ihiganwa riheraheza umwaka ngo ryatunganirijwe abana kugira ngo babagirire umunsi mukuru wa Noel kanatsinda Noel ngo n'umunsi mukuru w'abana. Ivyo bikavugwa na Maître Gilbert Nibigirigwe arongoye urukino rwa tennis mu Burundi. Higanwa twagise special Noel uko turi no muri bihe vya Noel biheza n'umwaka. Riba rero higanwa risanzwe kuko muri tennis hariho calendrier novuga y'amahiganwa ategezwa kuba ku mwaka. Rero ryari higanwa riheza umwaka kandi higanwa twashaka ko aba bana nkuko mwabibonye nabo tuza kubahimbariza Noel. Iri higanwa ni ryahera abaronse imidari turaza kwibashikiriza hanyuma ko muzi Noel ni n'umunsi mukuru w'abana hama kandi tubagire Noel. Raymond Prosper arakenuye kuri inkuru yadutohoreje akaba ariyo nkuru tuciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka shimire bagenzi banje bafashije mu buhinga bw'ivyuma, shimire Milix Mugisha yarahagarikiye, shimire namwe mwese mwariko muradukurikirana. Ndabipfuriza kuguma mukurikirana ibiganiro vyacu, nongera ndabipfuriza umwaka mwiza w'2022 mugire ibihe vyiza murakoze.